ukaza wumva ngo kuki mutagase. Ikaze kuri Pam Channel TV, ikaze mu kiganiro kukayi muri kumwe na Pamela Irene Irakoze. Aha, weekend yatanguye, weekend yageze meze gute? Ndasabye abakunze bo kukayi, umuntu yaravye ikiganiro cavuga ngo urukundo rw'ibisatsi ca Astana Louise akirize gucya vraiment. Anyandikire muri commentaire. Nukuri mu ya mbere ndakwemeye kugurira Fanta Orange. Unyibutse vraiment. Ni sawa none urakomeye mumeze neza nanje ndaho. Umuntu ariko aratangura kumotegwa n'ibintu tuza kugane no munsi. Umuntu amaze kubona nambaye rouge, umuntu amaze kubona nambaye noir. Nta kintu wiyumviriye vya vrai. Reka ndaguha umwanya wiyumvire. A tout de suite ugumane natwe. Hari abantu rero bariko baribaza ngo no munsi tuganiri kibakunzi bo kukayi. He, tugira tuvuge ivyerekeye 5 langages d'amour. Abantu rero tuza kuganira no munsi ni couple. Abantu benshi bakunze bansavye ko yogaruka kugira ngo dusubire tuganire. Reka nakire Madame Louise mu kiganiro kukayi. Ngira nakire rero umushinga nahe ngira mwamubonye umufyinisha umusheri umusyu bakunze bo kukayi Monsieur Aster. Bakunze bo kukayi ngira mwababonye ko basuye kugaruka jewe narayenda nabahigishije inkoni hari abaciye higa no hino abo ntazi biki baratwandikira kuri ya numero yacu ya 76284 baratubwira ati tutabare mutuzanye Astana Louise kuri 5 langages d'amour. Alors nabazanye banyemere nkuko bari dusezeranye. Kwanza mbanze ndabashimire bazi yuko jewe ubushize Aster yarambwiye ati hera kuri Madame Shaho kugira ntimusuye kunkinira ibikomakomeye ngaha ibiguruka. Reka je mbanze ndakwakire Madame Louise, kaze mu kiganiro kukayi. Nakoze cyane. Mwarabaye ntimwigeze muduhemukira Shaho, mwakoze kuza. Urakoze gushira. Nakire Monsieur Aster mu kiganiro kukayi kandi Monsieur Aster, merci beaucoup. Murakoze cyane. Nimwamemukiye n'ukuri. Ntituzona guhemukira. Wow, ibintu ngo bitanguye neza murumva bihera gute? Jewe mfise amasiko. Nafuwa pasi hari wanyandikiye ati ntukuri Pamela waturi umutima. Musube mu kiganiro ca Astana Louise citwa ngo urukundo rw'ibisazi rubaho. Arambwira ati wadukariye, nababwiye ati ibyo rero mwigira ibiki ntaco ndabagira agenda murondere kuri Google ngo ntukuri wadukariye. Nukuri turagusabye badusigurire 5 langages d'amour ni biki. Alors no musi rero turabandanya séminaire de couple. Séminaire nanje ndiko ndiga murabona ko nanavyambariye. Alors mu rugo birakeneka yuko haguma haraba ama ingrédients atuma haba umuti bwiza bw'urugo, ama ingrédients atuma urugo ruryoha, atuma urugo rumera neza, atuma urugo rudasaza rukaguma ruri tweetant abasha tweetant ukabona bazehe bafise imyaka 40 bapango 40 65 bagikundana nzo babazanira. Alors reka nampere kuri Monsieur Aster namubaze, est-ce que 5 langages d'amour mwagiteyemwe abatsiko abantu benshi guheruka yego hari cyo ubuzi izo 5 langages d'amour nizahe zirabaho wewe zimenye gute utubwire kugezaho? Murakoze cyane. Icambere reka mbanze ndabashimire kuba mwasuye kudutumira kugira ngo tuganire bike mu byo tumaze kumenya mu bije no kubaka urugo. Uno munsi izi 5 langages d'amour ni byiza ko tuzikorako kuko burya umuntu arafise uko asanzwe yubatse. Mu bisanzwe umuntu wese yivaye ingene yagiye arakura, ingene yabayeho, arafise ingene atahura urukundo muri we, arafise n'ingene atahura ko umuntu yamukunze. Cyo ituma tuvuga yuko urukundo rufise imvugo. Iyo ukoresheje imvugo itandukanye niyo uwo muntu atahura, urashobora kwigora wibaza ko umukunda nawe kumva ko atakunzwe. Rero izo 5 langages d'amour
numuhinga yazivuze ko reka ndazidondagure hama ndaziveho gato gato nta mwanya mwinshi aho zifata ko kumure turabigaruka ko hanyuma icambere yaravuze ngo hariho ico bita les paroles valorisantes n'aya majambo umuntu abwira uwundi amuha agaciro akaromba ibijyanye n'iby'urukundo ni hajya umugabo cyangwa umugore ashobora kubwira uwo bubakanye ko ari mwiza kuko nk'uko nabivuze nta muntu akwiye gutwara umuntu abona ko atari mwiza kuko burya nta muntu mubi ahabaho umuntu ashobora kugira ubwiza udakunda mugabo ukwiye gutwara umuntu afise ubwiza ukunda rero ayo majambo amuhesha agaciro harimwo kumubwira ko umukunda kumubwira ko yambaye neza kumubwira ko unezererwa ibikorwa akora nuvuga ngo ni ya majambo aja kumufasha kumva yuko by'ukuri wa muntu afise agaciro rero hariho umuntu muri we atahura ko akunzwe kubera hawa amajambo amuha agaciro ico ni kimwe ni cambere hariho iyigira kabiri two kwitare mu mando karite no kuvuga ngo ni wa mwanya umuntu abana n'uwo bubakanye atakindi kintu bari kumwe kibavangiye nta telefone irimwo nta televiziyo irimwo nta n'umwana arimwo naho abana ari beza kandi ingabire Imana itanga ngo kai twibukanye yuko abana baza abantu bari basanzwe babana kandi burya Imana iguteye iteka n'umwana agenda mukibana na wa muntu arapfa mu nzu mugasigarana rero uyu mwanya urafise ingirakamaro cyane no kuvuga ngo mushobora kuba muri mu nzu mushobora kuba mwasohotse mushobora kuba muri mwibarabara mugabo muri babiri nta wundi muntu numwe arimwo muri ko muganira muri babiri kandi suko muri ko muganira ibintu bikomeye muri babiri gusa le moment de qualité nico gituma ushobora ko umuntu avuga ati none ko jewe tije ntunkunda kubera utamu uwo mwanya kandi byukuri umukunda ngo ntibashoboye kumubwira ururimi rw'urukundo nkuko arutahura wewe ico ni cya kabiri kigira gatatu hari yo bitare kado wino guhana amakado cyaye guhana ingabire mu kirundi iyo rero bariko baravuga iyirangaje damuru ya rekado ntibifatiye ku giciro kado ifise bifatiye ku mutima wiyumviriye ku wundi no kuvuga ngo iyo ufise umuntu mwubakanye langaje damuru yiwe ari kado ugahitana imbombo ya ivory igugwa 50 francs iki imbombo yitwa ivory canke zibita big boom y'amasosiyete ngo ikoze umuti bana no kuvuga ngo ku mafaranga yawe ijana amajana abiri umuntu abona ko nta wundi muntu akundwa nkawe kuwa grave ni gitangaza kubera iki wewe aja gutahura ngo wa muntu yanyimvire mbere yuko anashikira bihagaze yuko wamujanye mu vyiyumviro hamuramwe yumvira kura muzanira akantu rero iyo umuntu afise irangaje damuru ya rekado ntafatira ku bunini cyangwa ubuto bw'ikintu muhaye ico kintu muzani apana ikintu yagusabye kumuha ikintu wiyumvira atagusabye kuko amaze kugusaba ntikiba kikiri muri ivyo hariho iyindi igira kane ijanye na ico bita touche physique cyangwa contact physique iyi nayo umuntu ayifise aryoherwa iyo umukoze ko muri ko muragenda mu ibarabara akumva yuko uwo mufata naho muwamuhoze muri ko muragenda mu ibarabara akumva yuko uwo mufata mujanye mu rubanza muri ko muragenda gushikira salle de réception ugiye umufashe kumbure murashikira escalier uramufashe uramudugije aricaye muri saro musanze muri saro mukoze ku rutugu usanze uzi ugira massage ho bukoze umuti cyane ubukoze umuti gose usanze uzi kugira n'akamassage ego hanyuma ufise umuntu bujya mwubakanya akunda tushe se ni byiza kugenda no kwiga ivyo bya massage ni ibintu vyigwa umuntu akabimenya ukayimukorera kugira ngo yumve ko akunzwe iyindi gira gatanu niyo bita les services rendus no kuvuga ngo ni twa dukogwa umuntu yubakanye n'uwundi amukorera ibi ntibisigura yuko mwubakanye uca umuhindura umukozi mugabo ni hahandi uzubona nko mwubakanye aragiye hugurorera ishati ni service agukoreye nturinze kwimusaba canke aragusukiye cayi no kuvuga ngo ariko gukorera ikintu utarinze kumusaba ngo kandi abonye yuko yarakeneye rero izo 5 langages d'amour nizo bagerageje kuvuga ko cyane ariko kandi twibukanye yuko nta muntu ahitamwo langage d'amour yiwe ayisangamwo rero je wambaye uti mbega wayimenye gute canke wabimenye gute kubera bibiri tubwira yuko urugo gubakwa n'ubwenge nararondeye kugira ngo urugo rwanje ndagubake neza kandi nuwo twubakanye nshobore kumubwira ko ndamukunda mu majambo abitahuramwo no kuvuga ngo nkore ku marangaje d'amour yiwe aba ari byo ndamuha
sinje kubimuha uko genda vyiyumvira mugo ndabimuhe uko wewe aja kuvyakira kumva yuko akunzwe Mino. nuko numva no ndagarukiye Madame Louise yatwenze kuva kera bakunze bo kukanye muriko murabibona ibi bintu yatwenze agenda kogwa ko bavuga kamwe bavuga kabiri apoke eka kugira Pokemon ngaha shaho uravyo Louise tubwire rero iyo cinq langages d'amour yimenye mu rugo canke umusheri wawe niwe yayikwigishije wadekuvye gute icakunda canke waramubwiye ati are ngira rero oya kwa Edayere wewe jewe nije ndi komanda uravyumva umugabo wewe uvuga kakundi bukebuke ngira rero akarangaje d'amour kawe kugira nzohore ndagakora neza niko wamubajije mu bisanzwe nkuko azivuze by'ukuri nazimenye uko zitwa imwe zibiri zitanu turi mu rugo twaranaguze n'igitabo cyacu turagifise turagisoma dusanzwe dukunda gusoma ibitabo rero iyo twakunze ibitabo turabigura tukabisoma ariko meme avant ko tubana nkuko yabivuze ati urugo rwubakwa n'ubwenge hariho nk'ivyo maze gusoma igitabo navuga nti kaka ni kakandi nahora mbona sinari ko kitwa mugabo narinzi ko ari sensible kuraka narinzi ko aryoherwa kuraka narinzi ko bimeze gutya narinzi ko yigeze kunkorera akankumva kararyoshe kabaye akantu ka hatari donc novuga ni ibintu nagiye ndabamwo mugamaze gusoma ico gitabo ca ndamenya rero iki citwa gutya hama nkashobora kuvuga nti iyi acte ijanye n'iyi langage iyi acte ijanye n'iyi langage hama au fil du temps naho ugenda uraplace umuntu ukabona ico wakoze yakunze canke yabwiye abagenzi ariko arabatera inkuru ati madame yarangiriye aka kanumva ndaryohewe ukabona umuntu uti kameme kugira wa presse ikintu nuko ubugikunda aba ari byinshi wakoze muko umuntu aheza aterura ikintu kimwe nuko ico kintu kiba ari ciza canke aka kantu aragakunze ukagenda uriga bukebuke ivyo umugenzi wawe akunda kurusha ibindi nuko nazimye si atari banga kubera nje ndazi yuko vraiment ubana n'umuntu w'umucommunicateur wa mbere vraiment ngira muri kino gisagara cari nimero ya mbere atari banga akantu yigeze kuvuga mu bagenzi wamukoreye gatusha cinq langages d'amour yiwe umva aho uri cuvuga ati ego mukama nanezerewe hariho kamwe nibuka muri twinshi novuga igihe kimwe ndasubira inyuma gato kugira gitahurike turi fiancé ari umusore yahora anywa amata y'inka hanyuma tumaze kugira mariage arabiheba ni umuntu afise amaprincipe mu gufungura kandi agoye gufungurira kabo je numva umenga ndabaye frustré ukuntu umuntu ahevye amata warugeze aho yaronka facilement ateguye none urayahevye hama ca ndagenda ndagura agakombe gakipinga chaleur gatoyi kajamo nka une tasse hama ca ndakazana donc chaque soir tukamugirira icayi c'amata kirimwo agatibax k'amajane hamwe n'akajenjene rero ku meza duteguye mu bisanzwe yari irya African tea duteguye ku meza tukaca tumutegura ku gacayi kamata mugabo rero ubwo ntiwari zigituma ahebye ayo mata boswe yaragusezeye ati ndayahebye ni genre ndiko ndavyibuha natanguye guhindura ceinture aho ifungira donc numva no yaheba reka kuba wishima mfite hama nca ndavuga nti okay reka tuzoyategura kubera aguma ashushe tuzoyategura mwako kantu anyoye sawa atanyoye nta kibazo muga kameme azobe ari ngaho rero le fait yo kuja kugura ku kantu yarakivuze vraiment ndumva yuko est-ce que ça va est-ce que ça bouge aramwiyumvira ko Batisi yari yamubwiye ati urumva nagira mvuga ikirundi abarundi babivugisha ngo akanyara urumva ubwo bwishime vraiment ga Monsieur Astel ngo musentire gusikaye gwicara mu kamera gutya ivyo nibiki bananka kugura amasentire menshi amasenire y'ibikera gufasha baba ndi konsesagura utunzi bw'umuryango yarakwitayeho niyo sinye ngaha mu Burundi aca kugira yo umudamu we yatangwe kumwitaho nawe ucuza kumwicira umuti uheba amata vraiment
nawe yagukoreye muti muti yaheba ngira sinari kukagura sinari kubona ko bimuryoheye mugabo shaho tout concourt bien. est-ce que ça va est-ce que ça va ako kantu warakavuze shaka mukora ku mutima cyane ndasabye bo akora byinshi reka mvuge ikindi kintu yakoze kinkora mutima akira banye mara yacu haraciye hafi nk'amezi nk'abiri atanguye kumwa ubwanwa donc ubu bwanwa ubona si nk'ijya muri salon de coiffure ndabasabye muri abo twahespe manze nganiza abakonzi bo kukaye okay bakonzi bo kukaye turabakunda cyane mugumye imitima ibi nivyo bitwigisha abarundi mama badutwenga ko tunyegeza ibintu vyiza ifo rero ko haboneka abantu nk'aba bavuga ibintu byiza tutangure kuza turasokoroka mu mitima yacu kuko n'ibintu bibi turabivuga mugabo ibintu byiza kweke tuvyigumizamwo rero turiko turiga ini séminaire de couple kino kiganiro kiraba abantu bakuze ivyo bintu rero mwiyakire kandi muze murabimenyera muvyige mutangura gubikorera abantu banyu ngaho nyibwirire sha ego sinzi ingene twaronse produit ishobora gufasha kumwa neza ubwanwa hanyuma produit canke akamashini canke ni produit d'abord twanje kuronka hanyuma turayikoresha arambwira ati no kumwa ndambwiye nta kibazo je nta kibazo mfitane n'ubwanwa kuko bumoye nabi buzosubira kumera hanyuma cyo bumwa neza cyane bo yikwafe kubona arabona uwo mfisamwa n'uyu hanyuma ncandagura n'agatondezi rero gatoya kugira ngo abandanye bikora neza naho kacote kajamu hari ikintu gikomeye aho directement ubamaze kumva langage d'amour yanje yitwa toucher physique aho directement waje kuyumva toucher physique kuko urumva mba numva nezerewe kuko ari karankorako kuko urumva nta kumwe atagukorako ari karankorako kandi uko ndabyibaza avec douceur akubwira no tujamu ngo rega wari warasuguye sha afise n'intoke zitanababaza rega je cyo kumanda byi ego ngona namubwira akamfasha akangira nkuko ego rero urumva hico ni kintu yakoze dabora arafata umwanya munini ukubikora asanzwe akora ibintu yitonda rero plus afata umwanya munini plus tumana umwanya munini ari karankorako urumva ico bisigura kuri jewe mba numva nkunzwe ako kwari kugira ngo nako ndakongere subiramwo abakunzi bo kukaye akajambo yavuze ngo igihe ahereza ikiganiro akaba atacumvise ngo ndumugabo kasubiriramwo bakumve ubu wumva ukunzwe kandi mba numva ndumugabo mu rugo kandi mba numva nkunzwe ça c'est Esther uko nukuri abanzi barabitse oya Madame Louise nukuri udufashe ubu tugiye kuza turigisha mutwigishe gatwe twari twaramerewe nabi mutwigisha ibintu kweka ibintu bibi abantu babihora ifo ko tutangura kuvuga ibintu byiza kandi byubaka alors nigari rero watanguye kubona par exemple umuntu mubanye ugendera mu découvrir nkuko twabivuze urabona yuko hariyo langage d'amour maybe zidasanize wawe uko wewe par exemple jewe mengo narigeze nanje no kwisoma mu gitabo kiraho abagabo barakunda ko umuntu ababwira ibintu by'ama energie par exemple donc kuba encourage ku bintu bisaba inguvu voilà par exemple nk'ubu yihaye pen yo guterura intebe akagira isuku agakoresha ibintu ngo aranka yuko haza umuntu w'umudamu akamubwira ngo yo ngo warushe ngo rushesha ngo cabona kumugize umuntu ari faible manura mugaye ariko twebwe par contre tuba twumva ahubwo umbwiye ubonye ndusha ukambwira ati yo erega warushe ucume ngo norendegerayo ahubwo nkakubwira ati rega nagira mhere ndafuye ukumva ahubwo niyo nangaje damu tabara aha urabyumva sûrement que wasanze nka nyinshi amalangage yiwe damu adasana yiwawe urabyumva sinzi ko ariko uraza kubitubwira hama comment tu as suggéré wowe usanze uri n'umuntu yimereye neza vraiment yiturije ngira ntibyanakugoye na Esther araza kutubwira ingene yabijeye je nibaza
intango yacu yaranyorohereje kugenda neza muri ico kintu ca langage d'amour. Nkuko twavuze nahagurukanye umutima witwararitse kugira ico ntwaye mu buzima bwa Stella kugira ngo amererwe neza abe epano. Rero iyo vyashika nkabona hagiye kuba iyo accrochage kumbure ko anavuze ururimi adatahura, vyaranyorohera cyane guhindukira kuko je nari yarahosheshe ikintu kimunezereza ari epanoui ameze neza. Tellement nabonye ko amerewe nabi, nabonye ko visage yahindutse avec ya communication nibiki umerewe gute, habaye iki, bimeze gute, kandi naba numva ndi prête guhindura. Sinabavuga ngo yango nanje gutagize iki singiriki banza ugira iki na canke ntiwagize iki nanje oya naguma numva nzaniki nkoriki ngire gute naho wumva naza ndarondeza okay kugira unywa amata ngiriki kugira utwenge ngiriki kugira ugire gutya ngiriki. Rero ico caranyoroheye mu butandukane bwacu bw'amalangage kudasekana. Nagenda ndatora langage ziwe nkabona aho nakubise sanova paca nkaho nasamaye nkasubira nkahindukira. Hari abakunzi bo kukayo barikora bavuga ati Astea yavuze akantu kamukozeko nakahe nawe mu rurimi rw'urukundo 5 langages d'amour sinzige no bivuga ururimi rw'urukundo rwa mugenza we rutuma ako kantu kamukoreye agubwa neza nakahe nawe ya detexe muri wewe wumva karakuryo uco utanga na example nabo bavyumve nkuko yatanze example baryoheye. Haraciye nibaza sinzi ko nawe nyene navyibuka antuka haciye nk'imyaka 2 canke 3 yarantoye tuvuye ku kazi actually twarakorana nenga twari tuvuye ku kazi hama turi mu modoka carambya ngo ingo duca ahantu nari mvuye ku kazi ndagutoroka kazi wanyu. Okay. Ndacibuka. Guys, mwavyumva? Urumva ubusabane aranavye aca byibuka abandi aca kubwira ati ntumbaze ibyo uravuga ni byinshi. Tuca turagenda cambona aparkinza aha ngira tuje gukora iki. Nshaka kugende hajya utora ikirato ukunze. Hari ahantu ikirato cyose nabwa cambara. Narabona bavyambaye akambwira ati bigurirwa ngaha. Hanyuma kandi vraiment ntabyo wari warigeze umusaba. Oya ntaco nari naramusabye. Hama tuca turinjira mugaci ndamubwira none ayo mahera urayarishe. C'est pour toi none kutangiye tubipange twiyumvire tuzogende nguya mfise no bigukorera. Rero nico kirato pame no kikiza akabazo antuka ndagikuye ndagihungura nkikasura ko gipanze neza. Fisiyo atashuma papa siko yakiguza amahera menshi canke mugabo uko kuntu yumvise antoye ku kazi akacancisha hano akacangura akare nufise byahuye neza mutabipanze hama yiyumvire ni trick y'abagore kukurikira numva umenga ni ikintu c'abagore mu mashopping y'ibirato peut-être yari kunjana muri restaurant sinzi nyene mugabo kunjana magasin y'abagore uyu munsi abo bantu barase parti y'ivyaga mu gavira mico gihe hari imvutano hari amakanzu y'abadamu hari birato nta kintu c'abagabo cari deteja kwinjira muri iyo magasin kara mpoza ahantu numva ndaryoherwa uzahantu kwifashije ako kantu banange la fois passée sinzi biswahili navuze basigaye baranje koza ubu mvuga banange gusa atubwiye ngo ico kirato mwumve ngo haciye imyaka ingahe imyaka 2 canke 3 ngo ico kirato ngo kigize n'akantu ngo aragishikana ngo akigihungurura kubera iki arumva ko ari kirato c'agaciro gisumba bya bindi byose ahoragura kuko cavuye mu mutima w'umukunzi kandi umutima umwiyumviriye kandi umutima na reste hapo ndakubwira bakandi kantu mu marangaje d'amour yiwe arafisemo ikintu ca mamando karite. Wow. Ndagwa karore. Haraciye hafi nk'imyaka 2 twari duhinduye imodoka twaguze iyindi modoka hanyuma umviye twari dufise option yo kuyigumana cyaye kuyigurisha. Hama ndamubwira nti urashobora kuyigumana kugira ngo mu kwideplacer ama weekend bikorohere. Hanyuma atangura kubona yuko ntitukijana mu modoka umwanya munini ko kare naratse imodoka mu gitondo nkamuhitaniza ku kazi
nkagenda nanje ku kazi nkamutora saa sita tukagenda tugafungura nkamusubiza ku kazi hama ngasubira ku kazi nkamutora 17h tugasangira programme hanyuma tugataha. Donc imodoka zimaze kuba zibiri ukuvuga ngo hari gena cha niyeskiza nkamubwira ntisi haro tuyo turaganira nta kibazo uri yaranje gukura afise imodoka. Hanyuma carambwira ati hane ati bugiye imodoka wampareka tubanze tuyigurisha. Imbuzo umuneza. Ati uko nidusubira kugumana. Ya modoka cyayigurisha. Cha dusigara nimwe. Twasubiye kugura yindi mu nyuma kuko hari hani mu obligation yadusaba yuko twogira iyindi gira kabiri. Mugabo wumve yuko yemeye si benshi bavuga ngo gurisha iyo modoka. Yavuze ati gurisha iyo modoka kuko ituma inteje bibazo wa mwanya umukunzi wanje aja kure yanje. Kuko tuvuye ku kazi twashika muhira namaze kumenya ibyo irimo ku kazi bazo yagize uko amerewe twashika muhira ibyo byaheze duca tubandanya ubundi buzima. Mugabo duje dukoresheje izo modoka zibiri byashika twashika muri umva ibyo ku kazi umuntu ataramenya ibyo undi arimo. Rero mu modoka ritekuriyo ni ikintu gikomeye cyane. Ngo mu mibindi mugabo mwanya ukawumuha. Mama Louise vraiment Mama Louise he batuba iyi generation ngo gurisha imodoka ngo tukube twigira mu modoka imwe kareka kubwira ati zana gwanje sha tuzohurira muhira sha. Buke mu bantu bumvirije ikiganiro ca la fois passée baratubwiye yuko Monsieur Aster yaratubwiye yuko aprivilege mu modoka rite kuburyo n'igihe bari ko arapanga muri ka karate kamwe gakora umuti ari mu cyumba avuga ati basi guma dans les parages guma impande yawe ngume numvaga présence kawe muravyumvaga basha. Ni ibintu sinzi ngene none bivuga coupe décalé 13 bandanye. Mu bisanzwe twege turamaze kukumenya moment de qualité iyo turayize mbe d'ailleurs mbe umunyeshure mwiza batwigishije parole valorisante batwigishije moment de qualité batwigishije service rendu. Le toucher mbe cyake dicyo toucher physique service rendu harasigaye kimwe watangurirako yitwa kado nyene kado yitwa nyene kado gift bagenzi zikora umuti n'umumbazaho urumva twe turamaze kukumenya kuri mu mondo qualité na kado sha kaga sandwich ahoragura muri cafe guru ako kanshitse ku mutima sha kajya kayivo yavuze nuko amuraka mwitubwire ga mwana reka tuzoja kurondera yibwa nakamwe tukirifiya nakamwe tukirifiya sino zayi ziharu umengo ntanzi kihari la fois passée navuze ngo karate kakoze umuti wunzo kwandika ati igware yakoze umuti bakundi bo kukayire Madame Louise Genda mwibarize ngo twamaze kukumenya kado moment de qualité badamu turakona parole valorisante ngabo sinda muvugira nibo babizi byo tumaze kumenya twega abakunzi bo kukaye ni bibiri nawe uco wamaze ico wa detecte kuri Aster mugabo kenshi abagore twebwe amantuze imvugo z'urukundo ku bagabo kenshi usanga zitugora ku rumva ubushaka bya bindi by'iwawe ukaca wimbira ko nawe ari byo biza kumushimisha byarakubaye ko wabikoze gute kugira ngo ushobore avec n'akadetail vraiment nkuko nawe abikugira n'akadetail ntuducishirize hejuru oya okay mu bisanzwe izi langage donc n'ururimi umuntu avuga by'ukuri naho tuvuga ngo zibiri zitatu nta nimwe muri izo yobihira umuntu gusa hariho iyo ukorako ukabukoze kuri ka kantu azoguma yibuka inyuma y'imyaka 3 kantu kamwe imyaka 3 mubanye mukundana haba habaye ibintu byinshi mugako kantu kabagashika kuri rero najo au fur du temps nk'ubu nk'ikintu novuga que j'ai découvert très récemment kandi donc ntarinzi ko kiri aussi important nico kintu catusha le touche récemment vraiment donc amaze kugura iyo tondeze niho akambwira ati sinzosubira muri salon de coiffure dernièrement n'umushatsi nije namugiriye donc kuvuga yavuze ati sinzosubira muri salon de coiffure ijya saha nahora mara yajya amasaha 2 ubu ni madame naje camfyura amaso bwa bundi c'était aussi important que ça
donc nahora ndamukora ku muga sinarinzi ko ari ikintu kigera hariya mugura inzu ubona umuntu w'umugabo ahagurutse akagenda kugura agatondeze akaca kubwira ko atazosubira muri salon de coiffure atunga umushatsi ndiko ndamwana mbwe none nkubu no gira itondeze ikaca gimba ca ndawumosha haka umuwundi donc nkaho naciye mbona vy'ukuri yuko le toucher physique ari langage yiwe mugabo ndayitoye mbonye kwiri important très récemment rero ikintu nabonye bibiri cane nari maze kumubona ko hariho ikintu ca service rendu service rendu nayibonye nko kuri ako kantu nakubwiye naguze kicayi donc n'umuntu iyo wakoze akantu ubonye ukuntu akaprecia c'est pas même spécial naho yinjira mu cumba gasanga hasa neza ndumva ryo akabwira merci mugabo uyu bisanzwe nkuko bivanye n'ivyo mwatubwiye numvise mwarigishanyije iwanyu kuvuga merci kuvalorizanya etu niyo merci si tu veux nibaza ko ça fait partie ubundi barakubwira yuko kenshi langage d'amour y'umuntu nawe kenshi ni yakoresha donc umuntu ari facile kuri we kugira des paroles valorisantes nuko abacumva n'ingoga nawe umuntu qui donne très fréquemment des cadeaux c'est que nawe cadeau yimuhaye ari ikintu kiri cher kuri sindi umwinyeshure mwiza nukuvuga par exemple nimba akunda kukubwira merci cyangwa akakubwira pardon c'est que avaloriza iyo pardon wewe yumva yaguhaye ikintu cahatari nico gituma kenshi twiboma nkasanga ndiko ndamukunda muri langage yanje apana yiwanje kubera jewe numva ko nkunzwe bampaye kado nkaca numva yuko nawe namuha ikado azokumva ko nasarishije mu kumukunda siwe yumva ryoherewe mwizo kado ni jewe rero kwa ntazi vyiwe rero naho ushobora kwigira langage y'umu partenaire wawe raba ivyo akora très facilement daba canke ivya réclame kenshi donc ubu nk'umudamu zaba ngo jewe nta na rimwe tunavugana nta naka message anyandikira nta na rimwe tunasohoka suko mudasohoka peut-être musohotse mwama muri kumwe n'abandi bantu canke muri kumwe n'abana kenshi abagabo nibo bibashikira kaza wumva avuze ngo ndamubwiye ngo ndamusohokane baca avuga ngo abana nukuvuga yashaka moment de qualité avec toi ntiyashaka avec les enfants avec les amis yashaka wewe mugabo wewe wabonye gusohoka kuja kurya brochette kuja kurya ikijo nsepa mukaca muna telefone n'abagenzi voir ukaca telefone ubu mwiciye kandi ntasubira kukubwira ego rero nuko donc j'ai découvert ko avuga cyane le toucher physique kuri we ari kintu et le service rendu biranyaruka aravyapresse kumva yuko vraiment quand même araryohewe umenga wagize des efforts zirengeye kandi we wabona ari utuntu tuburoka ataco wakoze justement nibaza yuko akantu gatanzwe n'urukundo nikagomba kuba karengeye nibaza ko ari akantu gasanzwe iki kintu cyose giherekezwa na n'intuze n'impemu yacu ugana moment de qualité nibaza yuko izirangaje au fur et à mesure bijyako bigenda biryoha je mpora numva umenga bariko barazisita ariko aravuga ati kado nkaca numva umwana umubwira ntoya nagatushura gacishako ukuva umenga turaryoshe twose moment de qualité ikintu nibuka tukiri fiancé twavuga ku maflotte wabibona amatelefone rimwe mu kwezi kasha kabonisi kareho nindatagaciye kamwe k'igihumbi rero jewe twarakoje flotte ya Onatel ku kwezi rero je kibazo cambago turiko turavuga mu ijoro narasinzira ga telefone kari kugutwe mu gitondo umuntu yabashavuye ni gute ushobora gusigara ndavuga wasinziriye none wowe ushobora kumva yuko ugira usinzire hamukambwira ijoro ryiza muga nanje naba numva gute twotandukana nashaka tuvugane gushika ku kanyuma muga wakumva umenga quand même au fait yasigaye aravuga ntiwabishize ko importance ico kintu ari allergique cyane none ko uravugisha umuntu mwitewe nukuri ndamusubijemo kenshi aba yamaze kuba frustre hewe sindamusubizamo kabiri narabivuze bakunzi bo kukaye yumvise ko avyivugiye madamu wiwe abantu bamuzi Asteri shaka kuvuga uri n'ikintu nyene byapararanganye arakumviriza shaka kuvuga ibirofa canke wanyoye akantu arakumviriza gushika gahere kandi ukabona ko aguteza amatwi akana kwishura urumva uyu nawe kujya kuntu rera kumviriza
abona ko biri très important ko umuntu umwumviriza nawe en retour aba yiteze yuko uza kumwumviriza. Rero ndinze ndekona nkaraba hariya uvuze ngo iki ubwo nyene mu maso abahindutse ico kiganiro mba mbonye ko gipfuye navyonone. Ego rero ubunya twarize kuvuga nimba ari message umbwe pardon gato banze mpeze ndiko ndandikira message umuntu canke pardon gato ndiko ndasama canke ndiko ndumviriza tellement n'abana iyo turi kumwe umwana aje ko interrompa ca tumenya ko tubanza guhagarika bijya bavuga ngo abadamu ni multitâche nukuri turiko turavugana multitâche ntikibaho je dois déposer hama hacanze ni babiri akabona kuri kuramwumviriza uhari ndi mwishure naho mubona ntafise amanota hari amanota ariko arizingura n'ikaramu ngaha ndabatera inkuru hari akantu avuze kandi nibaza ko ngiye naho ubwo nanje kukaraba neza kijya kintu umuntu aguma ntibisaba yuko ugenda kumubwira ngo hewe none wewe imvuga yawe y'urukundo ni yahe. Urabona umuntu yatubwiye ngo n'umuntu akunda kumviriza abantu burya rero irangaje yiwe damu ni kumviriza menya yuko nimba akunda kukumviriza nawe mwumvirize niyo rangaje yiwe y'urukundo niko yerekana nigo rurimi rwiwe rw'urukundo. Nimba akunda kukubwira ati merci canke pardon menya tahura yuko kuri pardon yewe arinza yivuga ababona yuko ari agaciro merci yewe ari agaciro nawe ugomba kumenya ati kijya kintu aragikunda. Nimba namukoshereje kuza kumubwira merci bambe kunamukoshereje nkamubwira pardon araza kubona ko yuko namuhaye agaciro. En fait ni moment de qualité. Iyi moment de qualité ntisiguwe gusa nuko twicarana tukayaga dushize imitwe hamwe canke tukaja ahantu mu cumba. Moment de qualité ni no gupartage igikorwa kimwe twese turi attention nimba akunda okay par exemple toshaka kugira na moment de qualité twiko twiga nk'ijambo ry'Imana. Donc wewe ikimuryohera nukwiga ijambo ry'Imana nukubazanya ibibazo rero ninafata isaha yose ntari mu telefone ntari ko ndaba hariya turi muri Bibiliya tuzingurura dusubira twishurana. Donc uwo mwanya muri concentre ku kintu kimwe ni moment de qualité mu partage canke nimba ari gukina ntumbaze mukina basket mwese tukagenda tukadunda hamwe agapira turi babiri ni sawa. Nimba tujana kwikinga nimba tuganira ni gupartage ikintu kimwe votre attention iri oriente ku kintu kimwe. Umva je nasose we uyu ndamugaruka ko gose la fois passée naramuboneye no musimbonera Louise. Alors hariyo langage kuri Aster yakunaniye kujera ukavuga ati basha ndagikore gute byarabaye kandi uvugisha ukuri vraiment si vyama iminsi yose bigeze kuri ntutinye ko tuvugisha ukuri twemeye kuza twemeye kubisangira ngwino rero ego sinovuga ko vyabaye gusa ahubwo ngira biracara ngwino kandi nibaza ko nawe arabizi hari igihe umuntu afyonda ahantu ukabona yuko ariko aroza igikomere donc arazi ico kintu ko kigoye jewe rero navuze nti twose turaryosha umenga umuntu yo turonka twe nukuri umuntu aguhaye aga parole valorisante sikabi kararyosha mugabo je ndafise ikibazo kuyitanga birangora kandi nanje wapresi ikintu numva kandyohe mugabo ndashaka kubona ko ndashaka kubona kuberewe bikananira kukubwira kuberewe kandi nabibonye nkatabwe hani araberewe ujya mu mubwire none madame wanje ambwiye ngo uraberewe madame yako aravuga ngo uraberewe nkumva none sinabikubwiye ati ifo kubimubwira gushikaho rero aho ndakubwiye nti byo byashitse bikakugora ndakubwiye nti nubungira birangora muhira iyo umukozi yakoze ikosa biramfata umwanya kuri ko rimvamo mba numva umenga sinshaka no kukuvugisha hama tukaca nk'uyu munsi midi haba ikosa namubwiye ubundi biramfata ingufu kumubwira iki kintu ntuzogisubire gutya rero nk'ubu midi nakimubwiye duse nko mwijoro kumeza nvuga aka kantu kararyoshe ngo mubwire rero sa ndabwire wowe undi mu gitondo byari gutya byangoye uko ngorera ubwenge rero subire ndamubwire ego muhamagare umbwe
wakoze iki uba buborokorore rero uraborokorora ati umva ugira wakoze vyari biryoshe canke wakorofye neza wagitse uracumva mugabo abari shaha antegetse kukubwira ibintu donc birangora nk'iyo ni langage imwe nukuri ingora ndabizi irangora mugabo hakagera igihe akafashe yivuge akashimikira kubivuga yarakubonye ko hariyo ikintu ciki urumva bigoye mugabo urumva ndagufelicite vraiment au fait umugore wanje n'umuntu ntasora byoroshe urumva nimba umukozi yamugoye kugira ngo azoshika kugira ko umukozi yamugoye biba byabanje kumuvuna hanyuma arabimbariye jewe sindi umuntu hito bafata ingingo mugabo umukozi yatetse neza mpora madame ko abibonye hariho umunsi wamuhaye remarque ko yakoze nabi mubwire ko yakoze neza uno munsi kugira ngo yumve ko atari umunyamakosa yumve yuko bishikana bagakora neza kandi natwe tukabibona kandi aba yabibonye naronce ndamubwira ntihani ndamuhamagara bimubwire apana ko je nja kwimubwira ko je sinagirana ikibazo nawe mugo baragirana ikibazo wewe ifoke naye mubwira akambwira ati burya watetse neza ko hariho umunsi atatetse neza bayimubwiye kuko urumva umuntu yama ariko arateka neza umwanya wose rero mba nipfuza yuko ico kintu naca gitanga kuko ukironsa araryoherwa cyane cyane mba nk'abo bo turadukoresha mu nzu kenshi bakunda guhabwa amaromarke gusa ikintu bakoze neza umengo c'est un devoir ngomba mvuga nti naho tubimuhembera hari wari kubihemberwa bikoze nabi rero bimubwire yumve yuko bimuhaye agaciro nawe bizomufasha ko ryakose yakora atazoguma ariko ararepeta kuko si umunyamakosa gusa arashobora kunanirwa kandi arashobora gukora neza naho rumva namubwira nti please get effort bakunze bo kukaye mwabyumvise si misi yose ntwa hariho ibintu urumva urugo uguma ugwana navyo hari igihe muboneye couple mukavuga ati oya byose ni emwe byose authentique ijana kwijana ngo urumva yuko atubwiye umutima wigituma nakunze couple nuko iri sincère ntiyigirisha urumva ko hari ibintu akigwana navyo les paroles valorisantes urumva ko urumva nk'ubu par exemple nka monsieur Aster asohotse vraiment yamumoya gakwafe ka bien yanwinza ameze neza kundi kugira ngo amubwire ati burya rero aha urarenze sheri yabibonye ngo kugira agasohora ko kandi aracagakorerako mugabo ikintu ushimye nuko uyu nawe yarabibonye yuko hari ahataragera aramukwega akamukwega ati uru rugendo turi kumwe twese turi babiri ko nabonye iki kintu kikugora reka ndagufasha kandi nizere yuko ubu vuba nyene ndizera ko na umunsi kazoba kamura twemereye ko umunsi yikuyeyo ico gipapuro akagitabura arumva agapapuro gato ikuburofa vraiment urumva ni agatabura umunsi umwe zoze tubigira abakunzi bo kukaye neza pame ndagatabura Oye ko gatabura merci sana mwesprimo ya bien bibwire mugenza arakambye aratabuye no munsi hariho ikindi kintu numva novuga wanashaka kuri jewe tukigwana no munsi amujya mu mando karite jewe telefone yiwanje telefone ni nka biho kuri jewe ukuye imashini telefone niyo nkoresha ibikorwa byinshi gusumbya ni imashini wanashaka hamaje nafashe ingingo yuko imashini ndayibika ku kazi imashini yanje ntitaha kugira ngo sindayitahane ngo ntangure kuba tante kuyikoresha mugabo urumva telefone mba nayitahanye rero hagiye tuba turiko turaganira telefone kanka ko ndayisamazako kanya ni kari karyoshe ukazomva message nkumva iyo message iyi message sinogira hari gicu yirabwa isanga niyo kukazi ugacuhagarika wacungiye kamanze ntunganye byo kukazi rero telefone nayo iracana mu kintu ndiko ndagwana mu kujera muri yo momando karite hari gihe nitaza kuja ku meza mu ijoro nkayisiga muri shamba mugabo umenye yuko mpeje gufungura kugira nje kuraba ko ta message yo bayoje urumva nkico muri yo momando karite ndabizi yuko ni kimwe mu madefi mugabo turacagwana uno munsi kandi ngenda ndameriyura nawe nyine arabizi
ngenda ndiha uko ndabigenza nkavuga nti telefone muri no mwanya nzoyishira muri chambre ndayishiye no muri silence kugira ngo inasonye since ndayumva mbara umuntu akwiye guhabwa agaciro n'umwanya ukwiye n'umugore wiwanje kuko je ntangora ubundi yaba ari umugore angora sinzi ko mbameze uko meze ngo nuko ari umugore atangora rero mangereza avuga ati none nanje ko atangora nanje sinkamugora. Wow. Murumva ko mu rugo tugenda twiga nta bintu byo kuryama ugumugwana ni ntambara ryoshe gutsinda iyo ufashe uri kumwe n'umuntu agufasha amaboko. Turiko turegereza rero igice ca nyuma ndashaka iki rero mwese murakinyishurako eske izo mvugo zitanu mu rugo imvugo zitanu z'urukundo ni mubona ari nziza zokoresha kugira ngo umuntu ashobore kwentretenir une relation saine ndabuze ngenda kivuga kugira ngo ashobore kwentretenir imigenderanire myiza n'umupartenaire wiwe canke umusheri wiwe mbeho ho zirakuza urugo tuvyumva kumwe eka mpere uyu namurembeje. Eko jewe ndi umuntu usanzwe nganira n'abantu bubatse ingo kandi uri kuraganira ukaraba bimwe mu bintu badahurizako suko umugabo adakunda umugore suko umugore adakunda umugabo nuko umugabo abwira umugore ko amukunda muri mu mugore adatahura ko akunzwe. Subiriramo ako kana. Umugabo abwira umugore ko amukunda mu rurimi umugore atajya gutahura ko akunzwe akaroga gasanzwe. Umugabo arashobora kwiyumvira ko abagore bose bakunda amakado. Mugozi ya 5 langage d'amour hariho zirarutana uko tuzakira mu mitima yacu nkuko madamu yabivuze nta ni umuntu yo kwanka muri zo mugabo hariho iyo ukoze ko ibifise inguvu nimba rero umugore wawe akunda mu madokarite wa mwanya wo kubana nagira ntanga karorero nk'ubu umugore wawe akunda re mu madokarite umwanya wo kubana wowe gacu ugenda ukikokora ukagura imodoka ukagura igitenge kizimbye sipecha imvutani zimbye aho kumuha wa mwanya ngo muganire mwicarane muryoherwe muri babiri ugaca ugenda ukarondera amafaranga muri uwo mwanya ukamwa mwanya ukagenda kurondera amafaranga kugira uje kumuzanira kado umenye neza yuko amafaranga wayibwe arapfa kuyakira iyo modoka mugabo ijya modoka si kimenyetso cy'urukundo kuri we ijya modoka ni igikoresho cyo gukoresha kuko nta numadakeneye igikoresho mugabo si kimenyetso cy'urukundo kuko ikimenyetso cy'urukundo wari wa mwanya wategerezwa kumuha mu yandi majambo umugore we yarakeneye ibintu bizimbutse umwanya wawe hama burya twebwe abagabo turabana ari uwo mwanya wawe kuko umwanya urawufise uko bigenda kose kuko rimwe na rimwe twebwe abagabo usanga ikibazo dukunda kugira nuko duha umwanya abandi bagabo bagenzi bacu tuganira ibyo twita ngo imigambi sindavyanse mugabo tukaburira umwanya wa mufasoni wacu yonezerewe kuri wa mugambi sinasaba abagabo bicara baganira imigambi mugabo bibuke yuko muhira naho barakeneye gutaha baronke wa mwanya rero iki ni ikintu cy'inkora mutima twe bagabo twarimviye ko turantu bakuje kurondera gusa mugabo ntidushira umwanya ko tugiye kuronderera uwo tugiye kuronderera wa mbere ujya twubakanye nawe yagiye kurondera nanje nagiye kurondera kumbure mugabo arakeneye umwanya twicarana kuko burya birasaba ko umugabo akwiye kuba attentif akamenya mbega umukunzi wanje ashaka iki muri twa tujambo duto dutakubwira ashaka kwandika message ati she ko twaburanye kandi utahamuhira ari hurara bwahubwiye ko twaburanye hari ikintu bakubwiye bakubwiye ati hariho momento karite utari kurampa hagarika kugana n'abagabo bagenzi bawe iruka muhira mutore muzunguruke muri quartier mutambuka n'amaguru iminota 10-20 araje kumva yuko wamuhaye umwanya suko apfasone nka ko abagabo tugana n'abandi bagabo ko arabizi ko twakora ivyumviro mugabo uwo mwanya nabo barawukeneye vy'ukuri umuntu mubakanye niwe yarakeneye kuronka umwanya wa wundi w'agaciro apana hahandi ujurushe hahandi utacibuka ivyo uvuga n'ivyo ureka kuko urumva urashobora kubagiza umunsi muremure warushe kubera urumva utashe muhira urumva nta kundi wogira mugabo arakenera wa mwanya uri riside ya weekend yawe ya konje yawe kugira ngo mushobore twebwe kwera mu mandoka ritari ikintu gikomeye je ntidukora akazi kamwe je akazi kiwanje karimo flexibility ku mwanya rero mpurangerageza iyo afashe konje hari gihe nanje nihangi ice cy'umunsi kugira ngo tumarane uwo mwanya nivyo yafashe konje ari kararuhuka mugabo nanje no mwanya nzo bandi riside
bikanyorohera kandi unamukomplete kaka mu modoka leta bashaka kuba muri gafadike apana wa mwanya wo kumugoroba gusa sivyo kabe gafadika hanyuma mugabo tukaraba tukanasohoka ngisagara rimwe na rimwe tukagenda nyine tukabona n'ibindi bitandukanye n'iby'Ubujumbura muri turi babiri kujana n'abana ni byiza dora tujana nabo mugabo turi babiri rero ngiza ko umuntu aba attentif kugira ngo ashobore kudetecta umukunzi wiwe icesha twebwe attention nta dukunda kugira twebagabo kubera twebwe twagiye tukarondera tukaronka tukazana amafaranga muhira bagafungura abana bakaja kwishure umugore akambara igitenge ciza umengo twebwe birahagije mugabo umugore arakeneye ko umenya ingene atahura urukundo nimba akunda kado ukakamuzanira nimba akunda reparo valorisante ukamura ukamubwira atari ko shiruri mwiza ariko nama ndabivuga nimba ufise umugore mwiza kandi uvyemera mugabo utemera ko ari mwiza je ndi umukristo sindaguhanuye kubesha ariko nimba uzi ko ari mwiza uzoza urabimubwira nama ndabivuga nama nkebura abantu nkabwira nti kubera ndi umukristo sino gutuma kubesha uzi yuko umugore watari mwiza nta ku ariko yaramutwaye bibaza ko ari mwiza iyo mutwariri nimba yaragize ikibazo agatwara ubona ko atari mwiza nta kundi iyo bari ngorane cyane ariko reparo valorisante barazikunda ariko ni byiza kuraba mbega iya mbere ni yahe ariko mamando karite abapfasoni benshi barayihuriyeko naho nto kwemeza ko ari bose mugo benshi barayihuriyeko nta mupfasoni yanka umwanya n'umugabo wiwe abapfasoni barahukunda abantu batwumviriza cyane kubera ko ukuntu musanzwe mufise aussi na fragilité émotionnelle kuronka umuntu abumviriza murabikunda kidi kukumviriza ni wa mwanya rero abashinga ntahe bariko barankurikirana yemwe muho mwanya wapfasoni banyu simvuze mureke kurondera mugo mubibuka muri ko muraronderera ntujana rega none hari umuntu ariko araturaba nakubwiye ati uyu namubabaje no munsi namuboneye nawe ndakugarutseko reka namushize muri post cafe urumva rero nashaka kumenya ubwira umuntu ariko araturaba hari umuntu ariko aravuga ati none uyabivuze ako gahereze ko vraiment tukumve none kugira izo langage damu tugende ugira resume ako nyene kugira umuntu ayimenye ku mugenzi wiwe ayimenya gute ego cyane icambere coco no muri rusange ntushobora kumenya umuntu utamuhaye umwanya ano kuvuga ngo umwanya umarana n'umufasoni wawe no observa utuntu twose agenda akora n'utwo ukoze nyene twakira bigenda biragufasha gutora ati by'ukuri wa muntu wanje iki kintu kiramukora ko gusumvya nk'ubu uye deja ico kintu c'ikirato nanje carantangaje ico gihe narakoze umutima ukuri carantangaje ukuntu yacakiriye ukuntu ico kirato gifise agaciro gasumba ibindi birato mu nzu apana anteme amafaranga kubera wibuka ikintu kimwe inyuma yo ngaho yaragiye aragura ibindi birato ngaho nyene mugabe ibyo birato bindi ntibifise insiguro nka cakirato kandi binganya igiciro byaguriwe ahantu hamwe kubera hariho umuntu yamwiyumviriyeko ari ku kazi aramutora aramujana aramushikana aho hantu rero no kuba attentif ingene umuntu agenda arareponda ku kintu wamukoreye ico kintu wamukoreye akubande kuba attentif nukuri ikintu c'agaciro kwiye kugiha umwanya hamakidi umwanya harimo attention ukugira attention ku muntu mubakanye reka ndakubwire pa iki kintu ni kinkora mutima iyo uri umugabo ntube attentif ku mugore wawe ngo umenye ingene yakibye n'ibyo rukundo urasesagura ndagwa karo gasanzwe jewe niyumvire ko umugore wanje dusohokana gaca ndamuhitana gaca ndamujana muri Belvedere tugasangira mugabo wa mwanya wose twari ko turajya ndi kuri call WhatsApp ndiko ndaganira na mushiki wanje turiko turajya ninga zo muri Belvedere wibaza yuko anezerewe ko ari kajya muri Belvedere yari kunezerwa ariko barasangira kiya pete nayironka nari gutuma ndeka kuja muri Belvedere hama tukagenda muri restaurant tuja kuri 10,000 mugabo tukabana muri uwo mwanya rero iki ni kintu cinkora mutima urugo gwicwa n'utuntu duto urugo rukomezwa n'utuntu duto utudetaye twose compte kubijanye n'urugo hanyuma umuntu akeneye kuba pame inzu nziza ubamo igizwe n'utudetaye
kugira ngo abantu binjire mu nzu bavuge ngo inzu isa neza nuko ata detail wasimbye usimbye detail umuntu avuga ngo inzu ntisa neza no mu rugo uko usimba utu detail ni ku rugo rugira igihengeri rumaze kugira igihengeri umva nta munezero bukiri muri ko nta detail rero umuntu akwiye kwirengagiza mu rugo kandi kugira ngo ntibirengagize detail kwiye kuba attentif ku tuntu twose mu partenaire wanje areponda gute kuri iki kintu ndabona nikimukora ko cyane buke ukagenda uraraba mbe ndamuhaye umwanya abinezererwa gute ariko aragana n'abagenzi barabwira ngo uzi n'amakuru oya ngwejo ko twaraganiriye ako kantu momando karite n'ikintu gikomeye kuri we rero utuntu tuntu ugenda urumviriza ntibitwara izindi nguvu bitwara uwo mwanya wawe kandi Imana yamuguhaye ngo umuhe uwo mwanya ko ni Imana yaduhaye uwo mwanya ndamushimire rero Aster hamwe mu gusozera ni igiki gobwira nkingo uno munsi byinshi mwagiye mubigarukako byinshi mwagiye mubigarukako kungo uno munsi ziko zavuga ngo yaye ngo ujyaragoye uwundi ngo ujya ntanagoye bambe ujyaragoye uwundi ngo ujyaragoye ngo narabuze ngende ndamufata ngo urumva bivuye muri izo mvugo zitanu twavuze akaja mu mwotekera mwene izo ngo cyangwa asanga ningo zikundanira mugabo haracari ico gihengeri cyo kutamenya izo mvugo zitanu z'urukundo ingene zikoreshwa zose nizi ngo niziza Madame Louise yazivuze ati mugabo hariho ubusumbasumbane kamwe kadoma gusumba kandi mu majambo aciriye bugufi twabivuze vrema babivuze ubu rero turarangije bavuga akajambo kabakora ku mutima Madame Louise akaja mu mvuto genda uvuze vrema kuri zino ngo abipfuza kubishikako voilà je nama shira ingufu ku muntu bwiwe sino kugira ngo genda ugirire ibi umugabo umubwira ibi ugire gute mugabo wewe nuvumenga ikintu umuntu yari ko yumviriza ibintu yokora ni yicare wenyene bwiwe yatubwiye ngo ifoko uba attentif ku ma acte y'umu partenaire wawe rero ni vyiza yuko ugenda jewe bize nkaraba d'abord nkunda gukora iki ndaryoherwa gukora ibi muga nkaca nibaza eske ibi bintu nkora sasi igitanda kubera nkunda igitanda gisa neza cyo kwashaka umugabo ashikire heza ninabona ibintu ngenda nkora kubera jewe bindyohera sinzokwibaze ngo vyose ndiko ndabikora neza sintahura igituma atari kwa nkurukundo ahubwo reka nce ngenda ndambega wewe nawe ndamukorera iki rekura apana uvuga ngo nanje ngo nukuri umuntu yoba yumvirije akaca atangura gutuma urutoke mugenzi wiwe azoba yahomvye ndashaka urutoke ruze kuri jewe nyene jewe nyene ego peu importe umu partenaire wanje nimba adahora mpa momento qualité nimba adahora mpa kado nimba adahora gira gute mugabo jewe mpora ndamuhiki ca ntangura kwiyumvira mbega turi kumwe n'abagenzi ahora avuga iki par exemple ahora mbaza ati tugatera inkuru akambwira nk'aga parole valorisante nkavuga nti rekana n'ivyo ikibazo sukubera jewe ntakiriye parole valorisante reka mbone ko ari opportunité ko ayikunda nce ndesida yuko ejo nzoca ndayimubwira nejo kandi ayimbariye cyitego merci beaucoup abone yuko ndayakiriye kandi ndayinezererewe hama nzoca ndayima kuko ninayimuha azoca nawe abikindi ofete bica biryoha muca mutahurana muca muganira les cinq langages bazikompara n'ururimi avuga ati nka kado nuvuga igifaransa les moments de qualité nuvuga icongereza ikindi nuvuga ikidagi rero wewe ntidushobora kuvugana uri kuvuga igifaransa nanje mvuga ikirundi ntitwumvikana mugabo ni wambwira igifaransa nkaca ndakubwira ko numvise ico gifaransa ucuryoherwa n'ikindi ucukimbarira rero reka tureke kwiyumvira ivyo atankora mugabo twiyumvire cyane ngira ndamukorera iki ucutangura rero gukorera kuri aya ma 5 langages uhere kuco wumva peut-être ahora yapressya ku bandi uhere kuco ahora yiplenya ko ataronka donc uhere kuco ahora atanga remarque ko atabona sinzi kuvyumva nimba yidoga ko impuza zibuze yabuze ikirato arakenera service handi murande service yuko umutegurira impuzu murande service yuko umutegurira ikirato nimba ahora yiplenya yuko
aza muhira agasanga induru n'iki muhande service ko asanga abana bagiye kuramutsa grande sœur wawe kugira ronke ya moment de qualité sinzi kuvyumva umuntu rero novuga nti iki kiganiro ni atahana uwo muhigo kuvuga ngo ngira nkorere iki umu partenaire wanje kandi sûrement azobona retour. Wow, ibintu biko bien eza bien malamu mahana yanje malamu yemwe ndasigara Monsieur Astea kandi kantu wogenda ubwiye abakunzi bo kukaye yego cyane. Icambere je ndavuga ku bagabo, umugabo ntaje gukompara umugore we n'abandi bagore. Aha mvuze iki? Ntuje kuvuga ngo urabona abandi bagore ngo bagirira ibiya abagabo babo. Abo bandi bagore sinzi bababonye. mu kabare umugore wawe nuwi wawe, abo bandi ubihotse. Nutakomparera umugore we n'abandi bagore, uzomenya ngene wantretena ubucuti n'umugore wawe abandi batarimwo. Abo bandi sinoba guhanura unabafise ubasezere kugira ngo wantretena ubucuti n'umugore wawe. Mu kwantretena ubucuti n'umugore wawe kerakeza gutaha muhira, kuko hariho abo usanga baterama, sindavyanse ko baterama bwa ugasanga aterama iminsi ndwi kundwi. Ikibazo no kumenya mbega none ko aterama iminsi ndwi kundwi ataha ryari. Guterama rimwe na rimwe ndavyemeye, mugabo none uteramye iminsi yose woca utaha ryari. Taha muhira kugira ngo ushobore kumenya wa muntu wawe umudakompara n'abandi ingene amerewe, kuko igihe bamuguha bamugushingiye kwari kugira ngo azomererwe neza, kandi kibe mu bituma amererwa neza uwo mwanya umuha ugatahura ingene atahura urukundo bizogufasha kuri umuhanyuma amererwe neza. Murangunda gucokoza madamu wanje yuko umugore amerewe neza mu rugo ntayoberana. Umugore amerewe neza arashobora kwihanganira umucanga yasanze ku makaro. Umugore amerewe neza arashobora kwihanganira ko yasanze umwana yashanjaje ibintu muri salo. Igihe uzoja mu muryango ugasanga umugore ariko avumbagura abantu bose hasanze, kuva ku mwana ugashikana ku mukozi ukumva umugabo ntamwubahuka, ugasanga no munsi ugasanga ejo, uramenya ko hari ikibazo kihari, kandi ico kibazo yotorerwa inyishu n'umugabo. Natahe muhira yumviriza umugore wiwe kugira ngo umugore we yumve ko akunzwe. Ahari urukundo hari udusera. Iyo umuntu atanguye gutakaza ico kintu cyukumva ko akunzwe kubera utayikora kwesha rangaje damu, iyo dusera yatakara. Niyo cerekana ko dusera yagiye ibintu byose arabipfumbagura niba ararika. kabumba Je biranyorohera gose. Iyo ngiye mu muryango kanaka nkaraba ingene umugabo n'umugore baganira, ndashobora gutora ko hari frustration ihagaze ku kudatahurana mu bijanye n'ingene urukundo ruganirirwa. Kuko umuntu mwarinze mu bana gukundana biba byari birimo, kiretse ari ikindi kibazo cabaye mu ntango. Mugabo ubwo rukundo ingene rumubwira n'ingene agwakira ni ikintu c'inkora mutima. Rero abagabo nibitwararika abagore babo babaha uwo mwanya, babamenye plus babamenya plus babaha urukundo ko abagore bashobora kurutahura. Hanyuma umugabo akunda umugore wiwe ni wabitomboyeramo gusumvya. Naho banga umugabo aramererwa neza mu rugo yamahereza nako ka umugore wiwe. Rero gukunda umugore wawe nukumwereka ko umukunda ukoresheje imvuga atahura, ubifisemwe akamaro wewe nyene. Murakoze ni kazobito aba mama nato no kuri bagize ako kigoro bagataha muhira, banze umwakire, banze umubaze kamerewe neza ko yiriwe neza muri ndira rwubu, mugabo ukamushikiza ku mashira, ukamushikiza ku bibazo bidahera, bimwe byo mu nzu yahera byo mu mwaka uheze uravyumva, kandi urabizi mu kwezi guheze ukavyura imanza. Nta muntu n'umwe akunda urubanza. Nukuri iyo baburanira he muri sentare. Iyo sentare ntazosubira kwita. Oya yace yihunga, cuyihunga. Cuno. Ne wakunda nta muntu akunda sentare, boye gushiramo gusa. Kubera nawe nyene ukufise ivyumuha, nawe peut-être hari ivyo atahanye, hari ivyo yagwanye navyo, banzugira iyo klima nziza rero aruhuke amererwe neza. Peut-être nivyo bindi uzobivuge nejo na hirya yejo, ariko kandi tureke kubika imanza. Nukuri hari umuntu afise urubanza haheze umwaka nubakira ubwira umugabo wiwe, niyo sujet bamako hebugo rubanza. Mugabo weza ngo ugo rubanza ari ya mu modoka itatamuhaye ngo babiheze
ariko nawe namuhe opportunité urabizi yuko hari igihe akarorero yumvise iki kiganiro avuze ati nukuri uyu munsi ngira ngire effort ntahe rero ndamubirize tugane umva agira effort hamaje kubera nabibuze aratashe yari effort ndamwakiriye ku mwango na za frustration nukuvuga effort acagira gute acagenda burundu donc nukuvuga iki tugerageze ofete nitwahinduka burya umupartenaire wawe ahinduye uwundi arabibona mpinduye urabona ko nahinduye rero reka tugerageze sentare tubanze turyamike basi twumva ko bitaheze nitwabona iyo migenderanire basi yaje duheze tumusaba umwanya twicarane ku meza tumubwira ati nukuri kicarambakiye rero ndashaka tugiheze gihere mugabo ni wawe mwakiriza birashobora kumusubiza inyuma bana kumwakiriza ngaho ku muryango umwakiriza Irani na Ukraine na Iraq ya effort mugenza wawe ntakakiye kubera rero na kaka effort si ibintu bije byoroshe wari wagize aka effort ibaze nka jewe nje kumubwira hani uraberewe nkurira ngaho canke hani uraberewe ni ryambere mbonye deja par exemple byamusabye inguvu kubimbari inguvu y'umusiganda mugire kwaberewe aca ndambwira ngo urahazesha mba ndamwishe ntazopfa nasubiye kuvyimva kandi atasubira kuvyimvira nzo ndabihombeyemo wow bakunzi bo kukaye nitwobiheza ahantu hari ibintu biko birananja nk'ubu size ntavuze urabyumva nukuri ndabashimire bantu muturaba mudukurikira mutwankuraja mudusengera naraye ndose shaho umuntu umwe mu kiganiro ca Bastien na Louise ca la fois passée séminaire des couples yihaye ako kajyo mbe novuga umutwaro wo kunsengera ngo ntiyobona ngo ngirisha ngo ibiganiro by'ingo nziza ngo arifuza ko nanje ngo nzokwa amafisi urugo rwiza sivyo nukuri ndamushimira uwo muntu hayi ndamuhaye de bizu poke bizu beba baririmbye gute kamata bizu ndaguhaye prema kamata bizu rukuri warakoze numva ko narose n'umuntu asengera ndamushimiye nukuri shimire na couple Aster na Louise nukuri namanda bagora cyane ariko ntibigeze bampemukira ndabashimiye cyane ko mwasuye kuza kumfashiza abakunzi bo kukayi murakoze mukaba mubabwiye gute John basaba kugira abandanye bakurikirana ikiganiro neza bagire sabone bagira ama like banayipartage n'abandi kugira ngo ibyo bashoboye kumva babihereza abandi kutiyabonesha bituma ibiganiro bizogucika kandi ugahomba subscribe wow Louise nawe abakunzi bo kukayo kababwiye gute ndabasavye mugire subscribe mugire share mu liking mu comment byose turavyakira merci kandi shimire na Monsieur Aster yaramfashije kwishura abakunzi bo kukayi mu ma commentaire ngira ibi commentaire byanyu ndabikunda gose mu nyandikira n'ama like gutya babandi batavuga alors ndabakunda cyane aha ni kiganiro cyacu girangiriye na ha weekend iza peace and love shalom ehe yo